Constance yakinye ari muka Ives uko yahemukiye Ives vyarangiye ariko nawe ahemukiwe ego inzu wanashima nije nayigutse ntavyo bari bazi kandi akantu sine kugana nakavuze ahubwo amahera yasigaye ugenda yatwaye umukire zijya notice ndazisiga azima ariko banza kandi abantu ntavyo bari bazi ariko nawe urafise impano kweli zakweli uri umuririmbyi uri umenyesha makuru uri umukinyi wa filime Yesu wanje ndi umushoferi kandi arakina neza uyu muhungu ku bantu babukurikiranye mwarabonye ko akina neza kandi abantu munkurikirana mu mukurikirane turakomeye turi muri wowe mwami nitunyeganyezwa turakomeye turi muri wowe mwami nitunyeganyezwa turi mu mana nitunyeganyezwa tuba dukomeye uri umwe mu barinzi bakunzwe muri kino gihugu ngoma ndagushiremwe imitahe ariko ivyo zo kuririmba ibintu vyo kuvuga Imana hagarika uririmba izindi hanyuma ndazishiremwe imitahe uriteguye kumwakira naho mpa ibintu vyuzuye isi ntavyo nokora oya akavuga ati Deni nabwo ati amafaranga ufite kuri indirimbo wisanzuye akambwira ati wifuza zose zikora umva nk'uwo muntu ari umuntu cyane w'agaciro kuri njye cyane gose kabisa rero yumva ahari hose ko ndamushimiye kandi Imana imuhezagire ibandanye imwongera imbaraga n'ubwenge bwo gukora ibintu birenze amina yego ngo abasitari haje bamaze gutera imbere ngo baca bibagira iyo bavuye ntuzapfa mwibagira none karagaciyemwe rero twariko tuvugana kubijanye na filime Amarira muri ko muyisozera season ya 2 mwerekana ingaruka canke inkurikizi ariko arahura nazo uwahemutse nawe ahemukirwa inyuma yabijya twitege iki nubwo paranumva ngo ntawuvuga ngo bitaraba muri filime. Tarsis Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana tubayikaze mwebwe inshuti nimwe bakunzi mudengeshenye gukurikirana ibiganiro cya kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ni protect turakingiwe tuje guteramana muri kino kiganiro kimeze neza cyane ikiganiro cyo tuza guca hirya no hino bimwe muri binabiriya biri kubera vugwa hana hariya biri kubera kogwa n'abana bariya na cyane cyane abano bantu Imana yajiga kubitamo impano bagakora ibikorwa mva bwenge ibikorwa bishobora kuguteramisha ba wicaye aho ba uryamye naho nyina yorashobora gukurikirana wiryamiye ryohewe n'agatiro kakagufatira mu gahita wiryamira ugasinzira ukarota Imana karota n'ivyo wamyura raba ni protect turakingiwe ngarutse ndi kumwe na Wizobi aza ko bari hariya mu ruhande rw'amasanamu buhinga bw'ivyuma mba ndahari tukwakirewe ari ryambere dukurikiranye kuri no channel ya Tarsis Hope Ministry TV namwe twari dusanzwe turi kumwe icukora n'igiki dufashe wakira bashitse andika muri community kaze yamaramba hayi kaze murakaza wakire bashasha badukurikiranye ryambere batora badukurikirana mushitse mbese no je ndamwiyakirire nuko rero tutatevye twinjira neza na neza mu kiganiro cy'uno munsi ndabereka umutumire dufise kuri uno munsi mutipe yanditse amateka menshi muri industry ya music mu gihugu cy'u Burundi none havaho asimbira hakujya mu ruganda rwa filime cyangwa cinema amaze gukora byinshi mu ndirimbo turaza gucayo ariko kandi turaza guca no muri filime iri je mumva nege wiwe iri ko tugufise none mwite Deni gwa ntambara tumanuka duhera mu gisata c'indirimbo ino ndirimbo ni wiwe indirimbo umva neza ko ariyo itwugururiye kino kiganiro ciza cyo kuri uno munsi ndizira katarongo muzahogira mvuze vyinshi bagiye no kwakira umutumire wacu witeka ndakwakira gutega basha muri show niho tuvuga ngo tugiye kwakira umuririmbyi akomeye akaba n'umukinyi wa Mareresi Deni nuko ndakwakiriye rero duga kwijambo asante sana
big up amahoro meza cyane ndabakunda ino Hope Tarsis Ministry yego ndayikurikirana ndakunda ibiganiro ukora nanjye mu munsi urabona ko nagiriwe amahirwe menshi yego 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 kuba noza abateramisha yego ni Dennis Gwantambara yego nkaba mbaga ibujumbura nyene aha muri Kinama yego murakoze cyane asante sana Dennis Gwantambara twatanguye tuvuga kuri umuririmbyi twakubesheye canke niko kuri oya ntabwo mwambesheye kuko niyo ndirimbo wamaze kubivuga ni yanje turakomeye abari muri wewe mwami nta kitunyiganyiza na kimwe ariko je narinzi ko Imana ari ikomeye none twe tuza gukomera gute mu gihe dutegezwa gukomera kuko mu kutwirema yatwishushanije ko yego ikivuga ati reka rero nkore ubusa nanje urumva nyimba Imana ikomeye natwe turakomeye natwe dutegezwa kuba dukomeye mugabo rero dukomera iyo turi muri yo ako kantu rero karakomeye cyane dukomera iyo turi muri yo yavuze ngo turi muri yo nayo ikaba muri twebwe cyo dusaba icyo tugomba cyose kabisa kaca kitubera uko niko babimeze Dennis Gwantambara tuguha ikaze mu kiganiro cyacu cuno munsi ariko tuca tugira ko tuduga kwijambo kandi tubatevye abantu nk'aba bafise imyanya migufi cyane ariko akanya kose dufite turazogakoresha neza kugira ngo abasanzwe bakurikirana Tarsis Hope Ministry TV ndetse n'abasanzwe bakurikirana ibikorwa musanzwe mukora baze kugenda bungutse ibitari bike na cyane cyane turagiye mu ndirimbo Dennis Gwantambara aheruka gushira hanze nizingahe cinabonye uvise indirimbo nyinshi yego je ari bibazo ntakicirwa ndakubaza ngo watanguye kuririmba ryari ivyo waravyishuye kera kuva kera ahubwo tubwira ibigezweho ubu murakoze cyane jewe indirimbo mfise ni nyinshi cyane none aha narafashe iyindi channel y'indirimbo kuko nari mfise channel ya YouTube nsanzwe nkorera ko ibikorwa vya filime n'indirimbo ariko ndavuga ati reka ndabipartage kimwe kije kwacu ikindi kije kwacu indirimbo cyamvuga ati reka ndazishire ku yindi shene amafilime ndagumize ku yindi shene none harenda aza kubabwira aho muzoza murasanga indirimbo iyo ndirimbo tiko turumviriza iriko hariho n'iyindi ndirimbo ivuga ati naco turusha abantu ataruwo Yesu turaza ko yumviriza naje kabisa kuko abatamufise nta buzima bafise indirimbo nziza cyane umuntu wese azoyumviriza ndazi ko izomuhezagira yego natwe tubaye abambere kuyumviriza wanashima yego hano kuri Tarsis Hope Ministry TV kino cyose citwa imfura niho gihera abandi baronka twamaze kuronka indirimbo turakomeye kabisa indirimbo turakomeye wavyumviriye gute ku benshi barango mana ngurera ngo mana urakomeye ngurahambaye ariko wavyumviye gute kuhishurirwa kugeza ku rugero rwo kumva ko Imana ikomeye natwe yatugize abakomeye murakoze cyane je nariyumviye ndavuga ati none ese ko Imana ikomeye kandi natwe ikaba yaraturemye yishushanije ko eske twebwe ntidukomeye muganda araba ndavuga ati ariko dutegezwa gukomera iyo turi muri yo ndavuga ati rero kira mu Kristo yuzuye neza ari mu Mana arakomeye nta kintu na kimwe kiza kimunyiganza naho zibigeragezo kanaka naho zingwara kanaka ikintu cyose ubona kigutera ubwoba wewe uragishwimuza kikagenda kuko turi muri yo tuba dukomeye cyane nitunyiganyizwa mvuga ati turi muri wewe mwami nitunyeganyizwa ego abantu turi mu Mana rero mwibaza ngo mupfa kunyigenyeza uko mwigombeye turabenuriye Imana iraturinda nta upfa kunyiganza uko yigombeye dusubiye inyuma gato Dennis indirimbo ni kimwe mu bikorwa tuzi ko bitwara uburyo bwinshi kandi uri umwe mu baririmbyi bamaze gushira hanze indirimbo zitari nke uburyo ukoresha nimba atari banga buvahe murakoze cyane
kw'ico kibazo nabivuze kenshi aho namanja no kuri Radio Voix d'Espoir ico kibazo ntibigera bakibagira aho Imana iguhezagire amina wogira ngo murakorana mwe munimo ego no kuvuga uburyo ntibiba vyoroshe ico baze bakimenye cyane ibintu vy'indirimbo niba vyoroshe hari gihe babona ko indirimbo nk'amantu ibintu vy'amaririmbo bitevye kuja kuri cano gatangura kuvuga ati umuntu ariko arasohora nashaka namenyese yuko kiba ari ikintu kitoroshe cyane kuko indirimbo ukwibiri kose ni ikintu gitwara uburyo burebure cyane kabisa kuko urakora audio umaze gukora audio gategura ngene uzoja gukora amasanamu nyimbara abantu babatamvye uzokoresha ukabategura ugasanga ni ibintu bishobora gutwara uburyo bwishi cyane ariko nijajamo navuga ati turi muri wewe mwami vyose birashoboka dukira gusa kuba tuganje muri wewe birikora hariho nk'ikintu ukora ugasanga Imana yaguhaye uburyo kanaka kandi na cyane cyane urazi yuko Imana ishobora kuba yarampaye impano zitandukanye sanzwe ndi n'umuproducteur wa video ariko mugabo urumva uburyo butegereza kugenda kono nubwo nandi umuproducteur aho usanga mbuze kamera araho usanga mbuzu uburyo kanaka bwo gukora yamahuzu iki muri makerero nivyo ariko turi muri wewe mwami tuganje muri wewe byose biguma vyakoretse kabisa yego tumira amateka twakiri n'indirimbo tuyumvirize amasegonda makice tugaruka muri wewe mwami niho nduhuki irijwe nararikunze duha gapera cana genda bona mahoro yo muri wewe mwami tukuwa neza muri wewe mwami twambare inkomezi turakomeye kuko tugufise ndiyo kwisi yose itunyeganyezwa turakomeye turi muri wewe mwami itunyeganyezwa turakomeye turi muri wewe mwami itunyeganyezwa turakomeye turi muri wewe mwami itunyeganyezwa turi mu Mana nitunyeganyezwa tuba dukomeye na cyane kandi nage kintu gikomeye kiragoye kunyeganyeza reka urazi nkogwa nk'inzu ngo inyeganye reka ntibikunda ibikomeye biba nka bene usanga n'umuswa warigeze ibuye yego cyane nukuri kabisa nuko dusubira inyuma gato Deni mu byo musanzwe mukora uratubwiyemo n'ibikorwa byo gufata amasanamu yego amasanamu ya zino ndirimbo ne usanzwe yifatira ne usanzwe yikorera canke bigenda gute mbo isanamu z'indirimbo ntabwo ushobora kuvyikorera nivyo navuze utegeza guhiga ubufasha kanaka karaba nk'umuntu aza kugufatira hanyuma nawe ugazotuma wimontera basi ukiteraniriza mugabo ntushobora kwikamera kandi uri kuratamba ucugira selfie ariko mu gihe atari indirimbo zawe ari nk'undi muririmbye canke uwundi muntu w'impano avuga ati ndakeneye amasanamu urashobora kuyafata ukayakora ukamushikiriza igikorwa carangiye yego kandi ndamushikiza ama image meza cyane atangorane n'imwe yego muri make ni kimwe mu bikorwa bisa musanzwe mukora yego asante sana kabisa tugireko indirimbo zawe ziboneka kuri channel yitwa gute imbere yuko tava twinjira mu gisata ca filime okay naciye ngira channel yitwa Deni Gospel Burundi Deni Gospel Burundi kuri channel ya zimwe zisanzwe ziriko zo nahereyeko ni Deni Gwantambara ariko naciye ngira iyindi channel ntoya iva kuri yongira ndiko nshira kama amaririmbo Deni Gospel Burundi ariko indirimbo mwari musanze mufise kera ziracari ku rubuga rwanditse ko Deni Gwantambara yego cyane ziracariko ariko none aho buntanshasha ndiko ndashirako shira ku iyo channel nshasha Nuko mwavyumvise wifuza kubona indirimbo nshasha zigezweho indirimbo nziza zuzuye ubuntu bw'Imana n'ubwiza bwayo zarimwe none umukozi w'Imana Deni Gwantambara agenda kuri YouTube channel ye wandike Deni Gospel
Burundi kwa ntambara ntaririko oya bagiye mu ntambara bagiye mu filime turashika mukanya turaje tubabwireho filime nazo tuzisanga Imana yamuhaye impano nyinshi ziga zitandukanye yego kino gikorwa hari umuntu nibwo kare twavuze ibijanye n'uburyo yitwa umumanageri dukunze kumva ngo niho managing ibikorwa vya naka umuntu agutumye mu gikorano ukavuga ngo yana ngo vugana n'uyu muntu uwo muntu woba umufise oya kabisa ntawe mfise ndi papa nk'imama ego sindaronka ayo mahirwe yo kuronka umumanageri ego wipfuza umumanageri ameze gute nkamwe yoramuka abonetse twobishima managere yo supporting ibikorwa vyacu na cyane cyane kuko nibikorwa ndoramana akadusupportinga mu buryo bwa tubikore neza kandi tubikore twiyaguye kuko haraho wadushobora kuba dufise byinshi twokora ariko bikanka kubera uburyo rero hamwe yoboneka nta ngorane nimwe kuko n'umurimo w'Imana kandi twotegezwa kumwakira no gweza Deni Rwantambara turacari mu gisata c'indirimbo abanyegute n'ama eglise abagukeneye barakuronka canke uri muri babandi babango barazimvye oya uwo murimo urabona ibi bintu vyacu canke ibintu vyo kuririmba si ibintu wewe uhabwa nkuko ni Imana ivuga ati ehe mwana yenda guhaye ingabirano iyo ngabire rero si uzoza kwicarika musi y'ubutanda si uzoza kwicarika muri sali wawe ni ingabire izoza gufasha abantu kuko nimba mvuze ati ndani yako panaja amanitere nakarefera kari kuri mwiyo ndirimbo mbere zako yego kari mu Kiswahili nuko nimba ndiko ndabivuga ati ndani yako pameja amantele none nzoza kubibwira abo mu nzu gusa ntegezwa kubibwira nabo hanze bakavyumva rero jewe nta muntu numwe yo kwigera ntumira ndamubwira ngo sinza nicokunda kuko jewe ahubwo ntumiye ndaryoherwa kuko numva rya jambo navuga canke rya Imana yashiramo ya message Imana yashiramo ndagiye ndayisohore umuntu hagira abayumva hagira abayumva nivyo nanje bindyohera cyane rero nta muntu numwe yigeza ntumira nigeze nanka kugenda nivyo kwigera binabaho Sante sana. Uno musi hoboneka umuntu ahagararira ibikorwa vyawe bamwe bita ba manager. Akubwira ati Deni uri kuraririmba neza uri umwe mu barinzi bakunzwe muri kino gihugu. Ngoma ndagushiremwe mitahe ariko ivyo zo kuririmba ibintu vyo kuvuga Imana hagarika uririmba izindi hanyuma ndazishiremwe mitahe uriteguye kumwakira. Naho mpa ibintu vyuzuye isi ntavyo nokora. Oya. No kuvuga kabisa usivye ibi bintu vyo kuririmba indirimbo mpimbaza Imana. Nukuri ndakurahiye mvugishije ukuri nta ndirimbo zisi jewe noza kuririmba ngo mpagarike kuririmba indirimbo z'Imana icyo kwigera kibaho kuko ibiri muri jewe ni ibintu vyo guhimbaza Imana nico kintu numva ifise inspiration kuri mbere sinoronka ningene nandika kabisa oya nukuri akane babuzanye nako dukomeye yego Luko dutere tuje imbere tushike mu gisata rero ca filime ariko ugeno nyishoye kano kabazo tukiri muri gospel mu ndirimbo waririmbye ndirimbo kuri YouTube zigaragara kuri channel shasha ya Deni Gospel Burundi ni zingahe no kuvuga iziko ziragaragara kwiyo channel ndayigize vuba hariko indirimbo zibiri irya navuze ati ntacyo turusha abantu ataruwo Yesu abatamufise nta buzima bafise naramuhawe Yesu n'inshuti magara naramuhawe Yesu ni byose kuri nje n'igihome kinkingira ibihe n'ibihe n'indirimbo twakoranye n'umuproducteur wanje no sanzwe aririmba wo mu Rumonge asanzwe ari umuririmbyi akomeye cyane kandi ahari hose ndamuramukije yumve yuko ndamukunda cyane ntashotse mushikire kabisa n'umuproducteur yitwa Movici Procrasi Movici murandamubona wo mu Rumonge
ewa afise impano kabisa. Yego. Afise impano imidasanzwe. Ndataje no bita Makongo no muhungu nyene wahariya iwabo mu Rumonge. Nawe nyene no muri rimwe. Bakunda kuzana ivyuma iyo baje kunkorera indirimbo. Wow. Nabantu nkunda cyane nabo nyene bafise inspiration ikomeye cyane mu bintu vya musique mu bintu vyo guhimbaza Imana. Rero yumve ahari hose kuko ibi vyose ndabikeshawe ni washobora gushira mu kuboko akafasha kanzamura akavuga ati Deni nabwo ata amafaranga ufite kuri indirimbo wisanzuye akambwira ati wifuza zose zikora umva nk'uwo muntu ari umuntu cyane w'agaciro kuri njye. Rero yumva ahari hose ko ndamushimiye kandi Imana imuhezagire ibandanye imwongera imbaraga n'ubwenge bwo gukora ibintu birenze. Amina. Yego. Ngo abasitari haje bamaze gutera imbere ngo baca bibagira iyo bavuye ntuzapfa mwibagira none. Nta n'umunsi numwe bizo kugera biba. Urabona kujya umwana adashobora kwibagira ibere rya mwonkeje. Uwo mwana aba ari kivume. Ari gipfu. Jewe ntabyo no kwibagira kuko nawe nyene arabizi indirimbo ya mbere niwe yayikoze. Usivye jewe indirimbo zikamaze gukorera ngaho Bujumbura ariko indirimbo nyinshi ni wazazikora kandi abikora neza cyane ndamukunda. Kuko ico nifuza cyose aragikora touch yose nshaka arayishikako. Ni indirimbo ni wayikoze. Ego niyo ndirimbo ni wayikoze. Mwavyumvise indirimbo ni turakomeye ubu rero waribaze ngo dorahoba nagenda bimenye biciye muri no mukozi w'Imana Deni yaje aratubwira ati vraiment turakomeye n'igikorwa aherutse gushira habona cuba kimaze iminsi mike ino ndirimbo irafise amasanamu. Irafise amasanamu irikiraba 2000 mbese bigiyeko abantu bamaze kuyikurikira ari cyano nshasha ntabwo bayikurikiranye cyane ariko novuga ko bayikurikiranye kuko uravye indirimbo iri hagati y'ukwezi n'indwi zinga n'izwi zitatu gasanga iri mu bihumbi bingahe hafi 2 menga iri muri 1000 nefs. Urumva yuko bayikurikiranye vuba kandi ari shene nshasha indirimbo bayararabwe kabisa. Asante sana. Bona mahoro muri wo mwami tukubwa neza muri wo mwami twambara inkomezi turakomeye kuko tukufise kwisi yose itunyeganyezwa. Asante sana twebe dukomeye kubera tugufise kandi kwisi yose nta muntu ajwira nta unyeganyeza ntibikunda bwira babandi bagomba ngo bakunyeganyeza ntibishoboka. Umugabo twizigiye arakomeye ushobora kunyeganyeza nuko Deni unyemerere dusimbire mu gisata ca filime kubera mbona ko umwanya wahariwe kino kiganiro usa n'uri kuregera ku musozo ariko dusimbire hariya muri filime gato cyo kuganira muri gospel byari bikiri byinshi cyane ariko umwanya nawo yavuze ngo ntukizwa umwanya ntabwo kizwa kabisa ko bimeze ariko ndizera yuko nk'uwogira ikindi yipfuza kukubaza mu bijanye no guhimbaza no gutazira wifuza ko mufasha mu ruhande rw'amasanamu wifuza ko mufasha na cyane kumwigisha ukuntu nawe yotangura akaririmba musigira kanimero imbere yuko tutamundukira muri filime. Ni DL production ikorera ngaho Bujumbura mu Kinama bukirasaza kuyora 11 inomero ni 69 32 40 60 69 32 40 60. Wifuza yuko twogufasha wakura ku izo nomero ukanyitura ndashobora kuguha address ukaza hanyuma tugakorana nta kibazo. Asante sana. Siniwa ndagusubirisha mu sanzura umuhinga ushobora kuvuga inimero mu Kirundi kwera utadidinganije. Ebana hari abatipe nabajeje inimero mu Kirundi nazo gutora inkoni basi Gifaransa cyamaze kudukoloniza naje urumva aho guhera muri langue maternelle nagiye guhera mu Gifaransa. Reka biba bimeze tuva mu ndirimbo twimukira muri filime hano twavuganye ibijanye n'indirimbo no kuzihinyanyura amasanamu bimwe mu byo musanzwe murangura. Reka tusimbire gato muri filime. Deni Gwantambara niryo zina ngiye gukoresha cyane kuko niryo riri ku rubuga rwa filime. Cyane.
ariko kuri filime hoho turagerekerana filime nkibona notification mba namaze kurunguruka nkaraba ndabizi na commentaire yawe na ndayibona hakiri kare jenca nterekako yego ngomba tuvugane kuri filime wise amarira yego uvize filime nyinshi ndabizi yego ariko hariho season uri kuraduha yitwa amarira na cyane amarira numvise mu ndirimbo igenda iherekeza iyo filime ngo amarira y'abana babiri yego cyankuru wayimviye gute wayitunganije gute tugeze kuri season ya kangahe ya gatandatu kandi ni nayo isa na finale ariko navuze ati finale di premier saison maana yake vyumvikana yuko hazozi indi season ya kabiri hanyuma naongera naandike finale ya season 2 nirahera muri mag tugiye mu ntango twabonye uzana umukinyi twa Ives yego mukinya kunzwe cyane hano mu Burundi na cyane mu gisata ca comedy yego wamuzanye gute cyagenze gute Ives n'umuntu akomeye cyane ngira ngo murabona ko atana abantu benshi bakunze kumukoresha ibintu by'amafilme yego vraiment kuko bajya abahungu b'ingozi n'abahungu bakunzwe cyane bakomeye yego mu bintu vya filme na comedy na cyane babazi muri comedy ariko rero agenda kugira ikintu kimwe ujya Ives hari banga batamuziko ikintu cha filme bamubona muri comedy ariko niwe muntu wa mbere nabonye azi acting ikintu cha filme muri filme ujya muhungu arakomeye kandi naho yoba ari karanyumviriza avyumve ndamukunda cyane ariko arakumviriza nanje ndamukunda kandi ndanamufana wanashimye n'umuntu nubwo rimwe nemwe abajournaliste tudafana ahubwo turashigikira ko dushigikira buri mpano yose uravyumva ujya muhungu ikintu ndamukunda cyane n'umuntu cyambere atishira hejuru kuko abantu ba filme baramba bari yasishatse kubaponda nibaza ko atari bose ari ntabwo ari bose bamwe hariho abantu usanga mengo ntibashaka ntibashikirana n'umuntu ugasanga uramukeneye kwijambo ariko ugasanga ntakwakiriye neza nkuko byari gutegezwa kuba ariko ujya muhungu ndamukunda narigeze kumurondera ndamubwira ati jewe ndashaka akantu twovugana yarambwiye karibu ndamubwira ati jewe rero nzozi ngozi ndagusangeyo ndagenda kurabona ko tuvuka amwe deja nababanyi n'uwo muhira ndagenda turicara ahantu turaganira ndamubwira ati nukuri ndagukunda ndifuza ko twakora n'igikorwa nukuri mwana w'umuhungu yambwiye ati nukuri genda ubitegure nta kibazo vraiment bajya bahungu sinoja kubabesha barazimvye tuza kubakoresha ibintu vya filime barazimvye ndabizi vraiment ariko jewe nukuri novugisha ukuri kuvuga ngo yanyatse ngo uburyo burengeye oya ariko yaramfashije vraiment novuga yuko ubufasha yabutanze muri make ari kanzamura nk'umwana w'umuhira kuko nababwiye ati nimba mudategwa isoni n'icano yanje hengwi nanje nzoguma ndabamaramaza sinzotinya kuvuga ko ndi umunyengozi gute shobora kuba umunyengozi mukaba mwaratoye amasiliva nanje ndi ngaha nguma ingirunka nakana namwe muri ko muririra imisoso tivyo ntivyokunda ni munzamure n'ubu mbese yiteguriye kuzogaruka dukora indi sezo ya kabiri kandi nta buryo burengeje novuga ngo ndiko ndamu ahubwo gusa afise umutima w'urukundo kandi Imana imuhezagire cyane yego ariko Ives je nabonye umenga arakijijwe Ives ndibaza arakijijwe kweli kuko imico ndamubonako mbere bwa mbere nari nzi ngo mu Islam ariko usanga si mu Islam ariko afise imico myiza cyane jewe naramuravye ubwa mbere naramutinya cyane wamengo n'umuntu mumengo yo batinyitse ariko nasanze ari uwo muntu wa mbere mwiza afise imico myiza gose nakaye kajambo Ives iyavuze umwibukira ko niyo yo batavuze umubonye uhita wibuka mu bikorwa byiwe yagaragaje gukora Mbega Ives ndakubaza ikintu kimwe uwo mwimukira ku kantu kamwe gusa reka ujya muhungu bakora utuntu tudusya gusa utuntu bakora turateye ubwoba umwibukiye kwaka uzi umwibukira ku kandi umwibukiye kwaka ukamwibukira no ku kandi nuko rero Ives na twamubonye wamuzanye muri ino sizo yiswe amarira irimo inyigisho ikomeye cyane
ikomeye cyane ego cyane cyane kuri bano bashiki bacu baca guca amafaranga mu bihugu by'abarabu nta komanteri zivuga ati turaduseseye agafuba warakiriye iyo tugeze ngaha twoca tuharara kuko najewe hari zimwe zamvuze ko baravuga ati none wewe kuza uduha ibintu nk'ivyo wowe ntiwiyonone ati ntiworosanga urarose urukobwa hariya ruguhino wote ndavuga ati oya ntaco reka niyononere mugabo ndabakebure kuko vraiment ijya message natanze naricaye ahantu ndabanza kuraba amazingira ibintu biba bigezweho jewe nukuri isuku yemera ndakunda gukora filime d'actualité filime ziba zigezweho nkavuga ati reka mbanze nige muri societe mbega hariko habera ibiki nararavye sanga abantu benshi bariko baraja hanze aragenda nyimba aca yibuka ibintu bagiraniye n'umugabo bibi amaze gushika hariya akamara gufata urufaranga ohoho ewe acashiburira hari umugabo bahorana akaca yihigira nyene urugabo nyene rundi ewana urugabo uri nyene ataramenyereye wa undagacata amaze kumuta umuryango ntataye yego araje amugamaze kuza ariko abantu bariko bakurikirana filime Maria muzoyikurikira muzobona inyigisho nyinshi cyane gose kuriya muntu ari hariya ataye umuryango narashizeho consequence nawe nyine ahura nazo ego hari ingorane nazo nyene ujya mugabo bayasigaye nahura nazo ariko nuriya mukobwa bari hariya bayagize ivyo normal hari ingorane ahura nazo nawe nyene kandi zikaboneka ukabibona ko yahuye n'ingorane nawe nyene no dusozera ikiganiro cacu kuko sinagombye ko tuvuga ku bintu byinshi nagombye tubone kuri no filime Amarira yego season 6 tumaze gushira habona twamaze kuzica ku masonga inkuru zizigize yego dusozera season ya 6 twarabonye ingaruka mbi kuko ijambo rivuga ngo ingero ugeramwo niyo ugererwamwo nawe yego Constance yakinye ari muka Ives uko yahemukiye Ives vyarangiye ariko nawe ahemukiwe ego inzu wanashima nije nayigutse ntabyo bari bazi kandi akantu se kugana akavuze ahubwo amahera yasigaye ubwo yatwaye umukire zijya notice ndazisiga zima ariko banza kandi abantu ntabyo bari bazi ariko nawe urafise impano kweli zakweli uri umuririmbyi uri umenyesha makuru uri umukinyi wa filime Yesu wanje ndi umushoferi kandi arakina neza uyu muhungu ku bantu bamukurikiranye mwarabonye ko akina neza kandi abantu munkurikirana mu mukurikirane yitwa Prote turakingiwe kuri kwimana aririmba neza kuri muzo mukurikirane baje asante sana nk'umuntu wewe asanzwe ankurikirana mwandike Prote turakingiwe yo hari indirimbo nyene turakingiwe na urakingiwe ndagukunda cyane muzo mukurikirane n'ukuri arimba indimbo z'amavuta cyane asante sana ndabisabye n'ukuri ndavyisabiye muzo mukurikirane oya bazobikora YouTube channel yanje Imana hinduye ibintu burya hari n'ibindi bihinduka yanditse ko Pastor Prote turakingiwe wow nuko ariko indirimbo n'ijambo ry'Imana ducisha ko burindwi haba hari kubutumwa bwiza nacyane kari Imana yaduhamagara Imana ko yaguhezagije ubu pastor twarayemereye niko bimeze yaturungitse mu gikorwa natwe turayemerera ndi hano rero mba niko nironderera umukate kubera hari umuboss yanyitsigera avuga ati ururimi rwawe rashobora gutuma n'abandi bantu kabisa ashobora kuva banezerewe urukoresheje neza yego nanje ncandaza rero je twakeshi mu mbona hano turirimba duhimbaza dutazira hari umuboss ukwezi guheza avuga ati ana boss ndakora mukije nawe mvuga nturi umuntu mukuru cyane reka nagenda muramukije mbese we Trasisi yego Imana irakiza Imana muhezagire usanga ari ujya mbona hajya ujya nomwe mu bana biwe yitwa Chanceline hano turi ni mu nyubako za Chanceline Imana muhezagire karagaciyemwe rero twariko tuvugana kubijanye na filime Amarira muri ko muyisozera season ya 2 mwerekana ingaruka canke inkurikizi ariko arahura nazo uwahemutse nawe ahemukirwa inyuma yabijya twitege iki nubwo paranumva ngo ntawe uvuga ngo bitaraba muri filime murakoze cyane inyuma yabijya nagenda babwire mwitege isezo ya 2 ikomeye cyane izoza rero irondora la conséquence canke isobanura ukwihangana Ives yagize
Imana basi ingene Imana izomuhoza amarira yego sivyo kuburyo n'abantu babibona sishatse kudondora ivyo nzokora ariko muze mukurikirane kabisa ndabatumiye muze mwihangane ariko muze muyikurikirane asante sana Denis twagiranye ibihe vyiza yego ndabona gutandukana bigoye umenga nitwova hano nanye ndaryohewe cyane kuko ivyo kuganira vyari bikiriho ariko umwanya wahariwe ikiganiro cacu ndabona uri kurarangira yego nike kibazo tutakubajije uvuga uti iyo bambaza kino kibazo nari kwishura uko uce wibaza uce wongera wishure duce tugenda ico gusa yego iyo bambaza nk'ikibazo c'abakinyi nzoza nabazi ntoze ya kabiri yego cyo naco mu kucishura vuza ati bazorabe sezo ya kabiri bazoca bababona sishimye kucishura ariko kwishura uko nyene ati sishimye kucishura mugabo muri sezo ya kabiri muzoca mukibona bazobabona yego mugabo rero reka ngireko nk'umugi w'igisahira ndagushimira kuba wantumiye ngaha ku radio yawe kuko mbona ari televiziyo ikwiye Imana iguheza gire wakoze iyi ni radio na televiziyo Trasis FM wakoze cyane samirani na mugisagara ca Bujumbura kumvikana ku isi yose nukuri n'abantu benshi baba bifuza kugaragara kuri kamera ariko ushobora gusanga bidakunze ariko je wanyizeye ndashimiye na bossi Trasis yashobora kudushiraho ubu buryo bwo kugira tuze turabanyere tumenyekana ko abantu badufise impano kanaka ariko tudashobora kugirirwa amahigo yo kuja ku ma televiziyo kanaka ariko mwebwe turabashimiye ukuntu mutwitangira mukavuga ati kaze turabakiriye rero Imana ibahezagire cyane murakoze cyane natwe turabashimiye abastare mufise imyanya mito kuba mwatanze akanya kanyu mukaza hano kugira ngo muganirire abadukurikirana n'abakurikirana ibikorwa byanyu uko ibikorwa byifashe tubashimire cyane murakoze cyane asante sana nuko reka tugushimire nawe wafashe akanya kawe ukadukurikirana ni Prote turakingiwe nari mpagarariye kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma ndetse no kuri mikro ya mbere wari kuri mikro ya kabiri mutumire wacu ni Denis Kwantambara akaba Denis Gospel Burundi ali kuri channel yiwe yindiri umugene mu following ku mbuga zose asanzwe akorera ko naturashobora kudusanga ku mbuga za Facebook, YouTube ndetse Twitter na Instagram wanditse Pastor Prote turakingiwe ariko utibagira kugira subscribe kuri Trasis Hope Ministry TV ari na yo nyubako turimo ya Chanceline Star Hotel tuba duterame oya ni Chanceline Star turi myoka za Chanceline Razi gutuma nakagiriyeko yego hariho inyubako nziza ya hotel inzu yakira ingenzi yitwa Chanceline Star Hotel rero yo kesho muze Chanceline sanga najaniranice nkavamo na hotel kandi ari bisata bibiri bidasa ariko kandi nk'ingenzi abantu bavuga bati turafise ahantu duko kwakirira abashitsi yego tugere ko tubamenyesha yuko hariho inyubako nziza ya Chanceline Star Hotel shobora kwakira ingenzi twakora kuri 69 amajana 664 amajana 526 tukaguhuza n'abasanzwe bakora muri ico kibanzo kugira ngo bashobore kwakira ababituye yego wakoze cyane Denis namwe mwakoze cyane kunyakira asante sana dushimira Wizo B ari inyuma ya marido inyuma ya kamera yego tumushimira twagiranye ibihe byitse afasha amasanamu neza kabisa nico gituma muri ko mutubona dutagase tubikesha Wizo B Wizo B no ni mu cameraman mwiza arabishoboye nongera kandi nibutsa bariko baradukurikirana vyonda ngaho handitse subscribe nahanye aho handitse sabone nukuri ikiganiro ntukirangize udafyonzeko nafyonde kuri Hope Trasis Umnisi nuko akajyoshe nigahora mwitama ariko akajyoshe naho kagiye muzogasanganye ni kuri Trasis Hope Ministry TV harahiri uwagize asabone kugira ngo uko agiye kwigikorwa yame aca abibona eka dusiga inzira amavuta merekeza umushitsi nino ndirimbo ndababwira abasigaye hano nti bye bye Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen